gusa umeze gose rero Jemeze neza ndashima. ni rya mbere uje ngaha ndibaza kiretse mu ngagara ariko Jewe mu mpamagara nagomba ndanashike yawe ubwo. la 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 Aya. Mwimutse ngo ikibanza ciza cyane. asante kwifata singishoboye gukunda ugahereza ko zari z'amaterenovera ndamubona ngahindukira kwifata bikananira ngashaka mwegere ubwo babukananiza niwanyemerera sinzokubabaza ndabizi neza suko najewe nera Elena Elena na Elena 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 na my mutima my queen yeah yeah rero ni mwishuri tuzoyiba Yarari amahera yanje. Zabamera nka abandi abandi ngo bavuga ngo ngo batwemereye amabati nayo badiba nibe nabona tumva niwe yariye. yarireze niwe yariye Kuri jewe answa je ndafise urukundo. Ndafise urukundo. nikimenyamenya Nikimenyamenya nuko ndirima twebwe muri We Love Music turakwa. amashi yanyu Kagira ama mariage. ko president yaragiwe Yeah, so nibaza yuko nk'umu artiste je nibaza ko hogera mu gihe nanje nawe mfise iyo projet gucangira ibyo abandi bagize nkaja gusaba irembo tivwa nkaterite iteka umuryango. ntihagire n'irigarega boss Le 31 février ni Neko cyutwenga. Je vous invite umva ko hageze deja uturira le 14. this nigga is very funny Charika kutudondora Ico gihe nayo mfise navuga petit ami twavyumva kumwe so vyarangoye cyane rero kubimwumva. gatuvuga ngo neva yaciye akubwira gute ndagenze gute yaciye akubwira gute wabimusiguriye gute yavyakiriye Oya kenshi nacinda urayo rero ubu ngiye kuza ndirimba naje nyine bizongora. Bwa mbere naco ndabita kuri tele. ati ni kwa Fernando su niwe yazanye Fernando jazotuma naho kanakiri kare naramubonye ndamuji inyuma mu rukundo rw'igihabaho sinamenya ko ninjiye aho ntari busohokere imunda marembe narabariwe sinumva naraburiwe sinumva atujya yacu mumenye ujya arafise uwakunda kandi n'amatwi adusumira bigeze kure nanje nimbuye ninde afise ibihinda nkanje ngo niwanyemerera sinzokubabaza ngo ndabizi neza yuko dinye delicia takico zitatu bizogenda gute ikibabaje nuko urumva ugiriye lancement ya mariage yanje va mu gitondo vraiment rero trera dore sinavyumvise yose invitation anyway nuko bavyumvise amizire Black FM kiganiro gica desta sise ko muvyumva cyakika social media samizire Black FM maze kubona yuko umutumire kuva ku munsi waje mu twako dufise umutumire kuva muri We Love MUZIKA na sundi ni Melanin BOY cenge gusto no musi for the first time atari buzu irabusaje vuga Musi wagiste okay uracuma sora na cenda bihiye okay ariko ibaze free gusino nata anyway karibu cyane boss meze neza Yeah, asante sana. cyane gose ndakudogiriza akavolume ngiyane fresh ubu ni bondi ibaze Yeah, meze neza ndashima. Melanin BOY Musi mukuru w'abakundana sinzi ukuntu Aish. bariko barawuhimbaza. ahubwo dora kuri wewe mugenza wewe nihejeje asigaye wewe Je ndi muri No Force in Love. ku telefone turamutelefona kandi biraje habona boka oya uko biri kose hako nyine no Force Love na n'ivya Valentine Day bihuriye hagomba kuba natandukanya ahubwo se No musi arabona ko baratanga amakado kandi biza kurangira ataco baronse. arona barafosinga. ari nuwavuze ngo umukunzi wawe umuhaye kado nawe yahawe kado n'umukunzi wiwe Yeah. ubije kibazo sha
twirukira abadusiga abo dusiga nabo ivyo baturi vyama vyabaye washa ni ingorane gusa umeze neza rwose rero Jemeze neza ndashima. ni irya mbere uje ngaha ndibaza kiretse mu ngagara ariko Jewe mu mpamagaye nagomba ndanashike yahubwo. la 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 Aya. Sinari kumwimutse Eh. ngo ikibanza ciza cyane. Asante. ibihe vya mino misi imeze gute ubuzima busanzwe urukundo business umuziki muri rusange imeze gute Bref, jemeze neza mu makote yose nubwo hatabura ibicumbagira ariko 100% ndashima. icombaga ari nk'ibiki musaza abandanya kuba melanin kwe inoti z'ikibanza wisiga amavuta ya gute Sleeping kuva nkiri umwana muto ni niga bro umujambo Ati shaka sleeping. numviriza ingene Ubwo nta- ruhambo agira yubaho ukabwire Melanin Boy ngo uri mwiza I've ever meet the black jewe lucky, bro. ndicaye manike n'amaguru hejuru Umugenzi wanje numviriza nayo makuna ingene uvuga aho harimo n'ibindi mani ngo umugenzi wawe ngo ujya mu tipe ngo melanin ngumega n'umusudani umusuda akubwiye ngo bro umega abasudani ni babi no si babi komtel Nuko birabura bari cane. melanin voilà oya barirabura Barirabura. cane cane rwose cyane Urumva, si melanin ahubwo ni ngabo dark kwirabura nibaza ko ari si dark umugo kwirabura si kuba mubi nibisigura kuba mubi iyo ni karite ya mbere ikomeye Ni karite ya mbere karite ya ikomeye mbere. Ni babiri. ari umwigeme mu ndinga ngagara nakubwire ntate bon ntaca twihanganire kwirabura si defo na gato ya ni quality ni kuko kalite umuntu ntitwabyanze. w'inzobe umuntu Gusa jewe w'inzobe ndimo ndakubwira wihenze ukambwira ngo usa n'umusudani vrema umuntu w'inzobe arashobora umuntu yirabura arashobora guhinduka inzobe mugabo umuntu w'inzobe yama ari inchangeable ahubwo umuntu yirabura nahinduka umuntu w'inzobe arahinduka ni quality mugabo umuntu w'inzobe nahinduka c'est un défaut merci uzi umuntu yitwa aho umuntu yitwa Kent uramuzi we mu ngagara tubana aramugwaye Melanin Boy arakugana ushaka umubye akajambo kamwe akugwaye yamuraza kuza ngo kukuraba cyonyine gusa asubira inyuma agufana kubi agukunda ngeno ririmba akunda kala yawe n'isa ibintu byose bro uri mu namugotu ndamushimire cyane ndamubwira hari yitwa Kenta yitwa Kenta. bigi ujya mwana uramudandaje gato ya wapi ego bwira Yabize amashamba Umuhungu cyane n'umukobwa. umukobwa ni kuri Saint Valentin rega ariko n'ibisaza muri abafise akayobe kubera ko vrema byoba bimeze ukuntu kutameze neza Bon ari hose ndamushimire cyane ndamubwira ati ubutumwa yatumwe buranshikiriye like nanje ndashaka ko tuzohura one day so biba biryoshye uhuye n'umuntu agufana yapesha ibikorwa byawe yego ano kwasane sana tuzera guhera kuno ndirimbo bya ziri zo twazivuze ko twavuze ko byinshi ko mwe kwa tutera tujaro turega dore ku ndirimbo Elena utabi face yakwise mbere Elena Boy kandi nabivuze navuze ati ni bi yabinyigije mumbabarire vrema Elena Boy imandi bazwe turonka amwe kwivuga nako ariko gatembe ko tuvuga indirimbo by the way hari ikintu mugenzi wawe Fernando giyaza ngaha yaje gutora agashimwe kiwe twayaze byinshi tubaze vyerekeye We Love Muzika na mwebwe mu rusange nimeze ku makorana kuko twabonye yuko ubona atangwa ko indirimbo yiwe wenyene Missing Heart yongeraga kandi n'indirimbo Bellissima we na uraza na Elena bimaze gute kuri We Love Muzika muri rusange tutaza ku ndirimbo bwayo je navuga ku ruhande rwa We Love Muzika nta kibazo kihari kuko twebwe ihangiro dufise ni kubaha imiziki kandi imiziki twuma tuyibaha ukuri kwamye hama ikindi naco as We Love Muzika nta kibazo dufise aho twebwe gusa ni strategie shasha two turagerageza gukoreramwo as umwe wese ashoboye bien sûr kuba yona kwikorana ku giti ciwe kugira ngo dutegure exactement carrière umwe wese ubunje kubarondera nk'umu artiste vuga ati je shaka kubakosha mu giteramo ubose nabo twabonye muri kumwe muri hakuri kwijabe n'ubuge kwa muri gitamo cha Bifes on the floor mwa muri kumwe umuntu arondera mu gato kiyo canke abarondera mwese n'ubundi still bon ushaka urondera We Love Muzika ariko urashobora kurondera kandi umwe okay twebwe like uno musi turi muri business ntibitubloke umwe agashaka kuvuga ati je mpamagare Melanin Boy canke mpamagare Fernando bivanye n'uburyo mfise bien sûr ntibimubane kuba twoshobora gukorana ubamagariye hamwe mwese babiri canke umwe ahamagara nka inoti bigenda gute mwese ivuga gase kiwe n'umwe canke ari amara mwavuze muti twega nka team wonde We Love Muzika nka team muduhaya canke sindiko bitora neza so when it comes yo kudiringa umwe kuvuga umwe wese aravuga amahera ashaka mugabo kuri We Love Muzika hariho prix iri fixe mwashizeho intambamye twumvise zatangira We Love Muzika
We Love Muzika We Love bivuye n'amakontrama ufitanye na Don Bright zigeze zaraheze canke nizo zoba zaratumye muca mugira amazina nkuko nyi ku buryo muba mubona ku buryo ibintu byanyu bigenda neza, business zibandanya zimeze neza cyane. Bon, inzitizi ntizaheze kubera ko kontra twari dufitaniye deja ntirahera, twari twasinyanye imyaka 5 no musi twari dutanga 4 ans, kandi akaba yaramaze gufata ama social media yacu yose, urubanza ruri mu butungane birahera. Ego nibaze ko ni kimwe bien sûr kuba cyadutumye tuvuga ati reka dukore umwe kubera ko hariho akenshi amagesi twagiye turonka y'amadid akomakomeye adusaba gusaba kuba twosinya amakontra, ariko ugasanga kubera ko hari indi kontra itubanye ugasanga ntibiriko biratworohereza. Ariko bref nibaza yuko ni kimwe muri byinshi, ariko nibaza kwica ari kimwe tukingaho nyene intambamye ihari yatumye muheba imbuga zose, mugahitamwo mbe wanashaka no guheba izina ryanyu mukemera kuza murakora umwe ku giti ciwe. Ni intambamye nyabaki mutihanganiye ko mwotuma mujurira canke n'abavoka bakajamo ikava mu nzira y'ikirikare mukareka kuguma mwisenya senyura kandi mwari muhagaze neza. Bo twebwe ikibazo cyacu nta muntu n'umwe atakizi, aba muri entertainment twaradodo yatandukanye, ariko bimenye yuko bisaba uburyo, bisaba n'uburyo mu avoka utegeza kumuhemba, urubanza rwamara imyaka n'imyaka utegeza kuguma umuhemba kugira ngo akwirikirane bien sûr ubwo rubanza rwawe. Ariko rero urumva n'uburyo ntibwari kirenga kugira ngo dushobore kwilansa cyane muri ivyo bintu, ariko twavuze ati ibi byo hava bidutesha umwanya, imyaka yo gukora yiwacu ni ejo canke hirya ejo tuzogira ingo tugira iki, umwana ntuzoza kumubwira ngo je ngo nari Melanin BOY canke ngo nari iki, tegeza kurondera hakiri kare. Ariko ugasanga rero nivyo bigenda biraba, ugasanga bon iyo umu artiste yatameze neza mu bwenge mu bwonko siki usanga ibintu bitameze neza. Rero nibaza yuko nico cyatumye dufocusinga turavuga ati ibintu ntibidusamaze cyane ahubwo dukore. Ikintu ushima en fait bon hapana kuri wewe gusa, ikintu mwese mubona mushima kumvo zanyu, sinzi murashobora kuba mufise imvo zanyu zatumye mubikora, ariko kuva mufashe izo decision ikintu mushima muvuga ati quand même kuba twarise pamwe wese agakora ku giti ciwe hama akagira igihe dushobora gukorera hamwe, bien sûr ari dibiduhuje, hari ikintu dushima kuruta ibindi bintu byose. Ni kihe? Ni kubera iki? Boje ikintu cyambere nshima n'ukuntu ibikorwa byacu abantu bako baravyakira, kubera ko la majorité abenshi yo bumvise ngo amagroupe ngo wese agiye kuririmba ukwiwa cyane iki hari ikibazo, ugasanga umwe atangwe kuvuga ngo uriya ngo aririmba neza gusumbuyu, ngo uriya ngo aririmba neza gusumbuyu. Ariko ugiye kuraba muri rusange indirimbo zose two turakora abantu bako bazakira neza ku mpande zose, nibaza ko ari shema kuri twebwe kandi ni shema no ku We Love Muzika watureze, kuko jewe kuba narapowanye n'ujya mu njamanje tugakora ibikorwa bitandukanye urumva tugushika no munsi hari ico namukuyeko nawe hari ico yankuyeko. So ejo canke hirya naho noja hehe ndumva yuko ndi complet urumva. Rero nibaza yuko ni experience twahanye, kandi nkuko nabivuze nta kibazo na kimwe kihari, nejo canke hirya ejo barashaka kumva indirimbo y'umugwi muhuriyemwo kandi kuko ikibazo gica kihaba gusto ni kubera ko nagerageje gukurikirana ama interview yanyu, muravuga yuko muzosubirana après 2 ans. Ni kuvuga ijya kontra yanyu Fernand niyo yabivuze, ni kuvuga ngo après 2 ans ijya kontra muri mufitaniye na DB Music izoba yaraheze, ni kuvuga mushobora gusubira hamwe. Mbega ntimwibaza yuko mushobora kuba mwoba mwarashwiragije vuga ama views canke ibikorwa byanyu ukazosanga biriko birasubira kubagura gusubira gufata iyindi rythme, bikabasaba ko muja mu yindi management? Twebwe ikintu cyambere no vuga sukwishima canke iki mugabo ugerageje kuraba mu artiste benshi bagiye bakwimbuga ukacura batwebwe n'imboga tuko turakoresha no munsi ziri ku muvuduko udasanzwe. Agomwe n'abambere pour le moment wewe mbere ni na finale ni kiboko yao wewe sina kiboko yao gusa ni krokodile yao urumva. Rero ngerageje kwishura kuri ico kibazo, nibaza yuko igikorwa utanga arico gituma abantu baza gukurikirana. Hari abantu benshi bazoba banyotewe deja kuba bo kongera kubona turuko turakorana as a team, deja ndibaza ko bazokwirukira kuza kuraba ivyo twakoze. Abo je comme iderazi no baha igiye wewe muzika mwireka muko musa gukorana icyo wowe na Fernando ifate nkarurira ari wahisemo amahera ikiji wawe na wahise ama ikiji wiwe mugaza murahana uko nyene hakuya ko bakiri kwa dabo bariko barakorana. Naco ni cyumviro ciza, ariko twebwe ku ruhande rwa twebwe no ku ruhande rwa jewe nibaza ko We Love Muzika no mugwi watureze ari abantu benshi batumenya partir yo mugwi vyonjohera cyane, ari ikintu camyeho hopuma haba indirimbo imwe ku mwaka mugabo iyo ndirimbo ikaba ukavuga ati wow hama ikaba posted kuri channel ya We Love Muzika. No, asante sana. Tuze kuri Elena. Elena yavugisha abantu benshi cyane
haba ku mwigeme wakoresheje haba ku bwawe bwiwa haba wagize amapusi agiye atandukanye no mubwira ati tekereza tekana muzee aho waje bugakiro k'abakuze uko biri kose burya ikintu kidasanzwe iyo wakoze ikintu kidasanzwe cyane kumwumuriza nk'umuraji rya mbere bino bintu kuko sirapanitse cyane anyway ni impact yagute ino nzinda guzaniye nka Melanin BOY. Bon, impact yari nziza ariko alafa harimo na negativite kubera yuko Umwigeme. artiste biratugora cyane kuronka aba vixen dukoresha mu ndirimbo zacu. So ugasanga umukobwa rero uragiye uramusavye ko mukorana projet arakwemereye kuba yaba ari umugenzi wawe cyangwa hari ibindi muhuriye ko akakwemera akaza ugasanga ni n'ibintu adasanzwe akora tuvuga hama ukasanga araje kumbure arafise ama backstage yiwe arafise ama histoire yiwe n'ibiki ugasanga bariko barabizana muri ka kazi yakora donc deja cyatangura kuri blaminga avuga kubera iki nakoze biriya bintu kubera iki monde artistique imeze uku donc ugasanga aba expose abantu benshi rero bakunda kubona cyane negativite gusumba iciza umuntu yakoze urumva rero nibaza yuko ku ruhande rwanje indirimbo yakiriwe neza kandi ikintu cyanjyoheye nuko like même la fille yarantahuye mu nyuma aratahura yuko ari ibintu bishika donc maze kuba expose imbere ya public baba bafise genre droit yo kukujija uko bashaka niki ariko nibaza yuko muri no si iyo umuntu akuvuga kubera ufise ivyo akuvuga ko tacu ufise bakuvuga ko ntacu umuntu yovuga birumvikana yego uje mwigiye mwahuye gute bon pardon no mugenzi wanje asanzwe ari umugenzi wanje nta gihe kinini gihaciye tumenyanye mugabo umugenzi wanje hama ikindi naco akazi n'akazi kuba naramuhemvye mugabo bifatanye n'ubugenzi sinari kuronka deja amahera nomuha kugira ngo nshobore kumushira muri iyo video yanje mugabo aza ari umugenzi wanje yarabinyorohereje yego Elena ndiye ndayikunda cyane kativa bigi gatoyi tuza ku ndirimbo shasha tugiye kwagara kumwe munini yivanye no kumwe kwa tujana dufashe gatoyi tukaririmbe sivyo none kanda yitangure cause we love music abirire dibadandi osha mina osha aho bigeze namanitse kwifata singishoboye gukunda ugahereza ko zari z'amaterenovera ndamubona ngahindukira kwifata bikananira ngashaka mwegere ubwo babukananiza niwanyemerera sinzokubabaza ndabizi neza suko najewe nera Elena my mutima my queen Elena my mutima my queen all your ex deleting on the social media posting on my love taking wherever janana all your ex deleting on the social media posting on my love taking wherever janana I no go play like a piano I no go play like a radio I want to be your man, want to be your love patati patata uryohewe mba ndyohewe wababara nkiyanga icoza kikurondera oya nico nsiga magu niwanyemerera sinzokubabaza ndabizi neza suko najewe nera Elena my mutima my queen Elena my mutima my queen oh your accelerating on the social media posting guys indirimbo kabisubize fresh sana mumukome amashida sana mumukome amashida ndimo yogendo konyene niye kuririmba n'amafuti ha gukoma amashi anyway
indirimbo ze fresh sana prestation by the way kubera kuri audio na Logic Jamal kundora ko abikoze neza cyane be burya amasezerano na Logic Jamal nawe bimeze gute koko mu rumengo na visuals abayikoze ya kabiri bo jeni baza yuko jenda umuntu ashaka akazi kandi ariko kivi akazi umuntu arakiga kandi akakamenya ikindi naco Logic ni umwana mwiza umwana yitanga rero nibaza yuko kuba narahisemo kuba no korana nawe no kubera disponibility yiwe n'ukuntu yitanga mu bikorwa biri mu bintu byatumye numva yuko twakora natevye indirimbo namahoro cyane hadi batevya n'ubundi okay anyway tuva kuri Irene iyo mwayumvise muremure yagenda muri top 10 nubwo cyose ariko badaya ya kabiri yabaye ya kabiri bro congratulations asante sana kabisa uri wagwanya umubiri abaye wa mbere urana kuri Facebook yarabaturikije kabisa twagira nubwo harageze igihe batandika sinzi ko mwabibonye bagwa bandika 4 ndavuga iyi nimero zine ni yahe mbona Irene ati karabaye ariko so yatsinze muga si yatsinze ariko kamwe murabona ko bari bagize 4 bari banditse benda busi kutangiye bukije kutabona babiri agatsinda umwe ariko kare ndahura ariko Melanin BOY hakunda kunyebutsa ibyo twarabihevye turi muri 2024 yamakwibutse Isa kabati ni wagenda bivuga aka turabaherani indirimbo yabo kilometa yabaye ya mbere mu mwaka wahe yeshura rero ni mwishuri tuzoyiba yarari amahera yanje zabamera nka babandi ngo bavuga ngo batwemereye amabati nayo nabona tumva niwe yarireze niwe yariye muri abana babi Imana yaba twigira kuri no force in love ibaje no force no kuri Sevalante ibiga nibiki nka wa wundi wa FU ndashaka kumenya Sevalante vraiment muri no force love iyi ndirimbo ni true story cyangwa true story no force in love ndashaka kuba ari true story it based on true story apana gwanje apana gwanje urabona ingwani yo kugendana n'umugenzi wawe ntubabaraga amazi nari ntabwo kubona kamisaje yatibuke hewe aravyankiye kuri micro mumvirize turi kumwe gicana kandi bici 9 aracishijemo oya basi okay basi urabona igituma ndabivuze uko na last time narabivuze abantu batadiservinga kugira disappointment nk'izo gustarima Gerero Gusto tugenda tunyarukanye kuri no forcing in love shaka kumenya mere kuri Gusto nyene nk'umu artiste ni question IMP bizarre mugabo iri ishaka generaliza aba artiste muri rusangi urukundo abaririmbye muririmba iwanyu ruriyo yes kubera ko umuntu atanga uza kwishura ku gatwe ka bose ucuza ku gatwe kawe wenyine iwanyu ruriyo bon ku gatwe ka bose biraza kungora kubera ko kwiyumvirira mu kibanza cyo kivunga biragoye mugabo uba muri societe uba mu bantu bavyuka mu kabirirwamo generaliza kuri ico kibazo ca mbere urarekuriwe kugeneraliza as an artist ha mucuza ku gatwe kiwawe wowe nyene ubwawe uvuga ati je ruriyo kubera uku je ntaruriyo kubera uku Bojene bazaye ko mvugiye muri rusangi aba artiste barafise urukundo kubera ko ntiwotanga ico dafise kandi akenshi aba artiste nibo bubaka imitima y'inkundo ziba zikundanye ari abantu la majorité benshi usanga atagira amavuga atagira amajambo amavuga y'amara makene yari makene kudraga umuntu amubwira ati umviriza kano kariri ati shu tubonye Elena nakurungikira ati shira mu kibanza caje rero Lauri Elena habe mbisa voilà urumva nibaza ko bafise urukundo hama ikindi naco kuri jewe answa agenda afise urukundo afise urukundo nikimenya nuko ndirimba urukundo kesaswa nababajwe canke ndi mu rukundo oya yo nyitini abo nyene kubera iki no forcing in love
kubera ko la majorité y'abantu benshi baraforsa nakubwiye no musi w'abakundana ariko no musi abantu bicara nyene kubera ikinyene ushimye gutoba umunsi w'abandi sinawutovye ahubwo nuko abantu benshi tudashaka kuvuga ukuri urumva hari abantu bicaranye yego bien sûr bakundana no munsi mugo arabicarana kubera we wica kubonana kubera wicara kuri iyo micro ngaka avuga tujya mutipa bisijwi gihiza turashobora kwicarana mugasanga urukundo no vuga inegwaro ndigo go mutima ugasanga nta ruhari ariko ruko biri kose mbega we ntawo muricarana we hatari ukurimwo vice versa birashobora gushika umuntu arashobora gukunda ugasanga umukunda ni nkuko nawe ushobora gukunda umuntu ugasanga nawe like nuko nyene urazi icyo ushaka kumfasha icyo nshaka kumfasha mu mwaka uheze ku munsi nk'uyu nyene rino jya dutebeyemo ikintu kimeze nk'iki ngo do muri jeni mu yindi myaka nk'ibiri heze mu yindi myaka heze nawe turatugize uko nyene dutoma uko nyene abo bantu bari muri babandi bose gahunda yo gutera amabuye uyu mwaka nawe udutobeyemo nk'uko nyene iyo horesheni y'urusakisa rw'indirimbo ruza nk'uko nyi buri mu mwaka umwe kuko umwaka wose nta ndirimbo imeze nk'uko tuyabwumva n'uwo mwaka uheze Linoji aririmba ijya ndimo nta yindi twari bwumve no muri iyo myaka ibiri iheze mwene wacu Elpo aririmba iyo ndirimbo nta nimwe twari bwabonye aho kantu ko kwidobora cyangwa muhamwe mwahemukiye muri ino bihe nyine usanga bari muri babandi amasaha ageze yo kwishavuza cyangwa wishavuje aca babagira yego vraiment ageze sefa tushabishavuza kugira ngo ntiwabasohoka enere natwishure nacu bon je navuga yuko hari ibintu usanga ari coincidence urumva ugasanga urasohoye indirimbo bikaca bihurirana n'ivyo bihe je nk'isohora indirimbo ntabwo niyumvire ngo bya Saint Valentin canke iki nari nsanzwe mvuga mu mutwe ati Elena izopfa gukwiza ukwezi kuri YouTube ndoca nsohora indi ndirimbo so navuga ni coincidence ntabwo niyumviriye cyane ngo ni kubera ari umunsi wa Saint Valentin canke iki ariko ikintu kindi naco novuga nuko ni bimwe nguma ngaruka mvuga ukuri tube tukuvuga urumva no musara umukobwa yicaye muhira yaronsa amashurwe 10 ku bantu batandukanye no musara abantu kuri stati bumva ngo barakundana muga batashiranyeko kuko bamubwira ati wa postinze umusheri wanje gute uyu muntu nawe murazina so nibaza yuko ni ibintu bibaho turimba ibintu bibaho ako kantu ko gukurikiza Elena inyuma yo kwezi kumwe dusheho umutwe ko buri kwezi kumwe tuzataronka indirimbo oya sinovuga ngo buri kwezi cyangwa ko ataginze ka Saint Valentin cyana kubwiye ni coincidence ariko tubyahera ikibazo ngize ni ndagikwiye kuri debat twari dufise uno munsi why not sokimubaza par exemple bivanye n'ivyo yejeje kutwisura kakavuze ngo vazi ngo hariho abakundana bashoboye kuba batapostinga kandi bakunda question un peu bizarre vazi question dufise ni est-ce que les artistes canke wari we wese comme artiste OK comme artiste comme artiste birakenewe yuko relation yiwe ija hagaragara si oui pourquoi sinon pourquoi merci bo birakeneye ko ija hagaragara ndavuga ku mapoint yose kubera mu makote yose arafise jasigura ku artiste birakeneye ko ija hagaragara mu gihe hageze ko ija hagaragara urakoze ikintu cya mbere wamenya nuko umuntu ari yangaje mu buzima twebwe muri We Love Music turakwa amashi yanyu kagira ama mariage ko president yagiwe so nibaza yuko hagera iyo hageze nyene ko umushira public hama abantu bakamenya ati uno byano umukunzi wiwe cyane muri make ikindi naco ku yindi side yo kuvuga ati si ngombwa ko umuntu werekana uwo mukundana aba artiste duhura n'amapiège atandukanye nuko nakubwiye umuntu aragukunda kubera condition akagukunda kubera uririmba akagukunda soit kubera wambara neza akagukunda raisons zitandukanye so murashobora gukundana wowe utazi ko ari ibyo gukundira urumva hama après ukamushira kuri social media abantu bose bakamenya gustasohokana naka ari ugasanga kumbe wowe ibyo wibaza sivyo urazi iyo umuntu aguhevye abantu bose bamuzi birababaje no kumikuramwo biragoye kubera ko aho uja hose mbega nakagute nakari so nibaza yuko rero ni nigari hagera umatese kavuga ati harageze rero ko nshira hagaragara umukobwa tugendana
jene baza yuko rero nugushaka ko mu wese no kumva ko hageze muri we sinovuga ngo ni ryari kuko hagera iyo nko ku hageze ruhande rwawe ku ruhande rwawe wivugiye gatwe kawe wumva hogera nka ryari hageze ko wumva hogera nka ryari kugira werekane umukunzi wawe mugendana mutarabana nk'umu artiste jene baza ko hogera mu gihe nanje nawe mfise iyo projet yo gucangira ibyo abandi bagize nkaja gusaba irembo tivoa nkatera iteka umuryango ntihagire n'irigari ga boss le 31 février ni Neko cyutwenga ejo nzenga umva ko hageze deja ubuturira le 14 this nigga is very funny niho ku postinga cyangwa niho hazogera gusabire jewe umunsi nagiye gusabira imbo niho nzisha ntangura no kwerekana umukunzi wanje rahira urumva ni le 31 n'abatumye mwese ari muri babandi berekana uduce amano amaguru amaboko batamuroga byibuka kandi ako gafoto narakabonye amaguru amaboko utuno batazonamubwira ibitari ivyo batazonamuhenda urabona abantu bahindurwa n'isi Dinye arahumuwe karabaye wenda humuye vraiment urakurikina sitati ya Dinye inde urakurikina wanara sitati ya Dinye bama babaroze ubu yarabananiye byaranse abaroze abagabo bawe we bama babaroze mugu ubu byarabananiye vraiment kubera twama muri mosi iyo n'ubyugera tugenda ari busonge But enough was in love ya Melanin BOY kuva muri Love Muzika umwana wa gitara kabisa gitara ubwiye ati yobaho mugashawe nyakayanza abakoreye ko muri no misi pardon abanyakayanza ntabwo abari batinya muri iyo minsi umurindi w'abanyakayanza mubona gute abanyagitega hagarara abanyagitega twumva bon je nibaza yuko umuziki si football football niyo babanza gukuramo umukinyi kugira ngo ndakine urumva ahubwo icyo ushaka hazi imiziki myinshi cyane urumva ku buryo turonka playlist iri vast mu Burundi kumva imiziki y'abanyakayanza kumva imiziki y'abanyagitega kumva imiziki y'abahehe n'abibwambarangwe bose bazi ishingamano ya dukora imiziki myinshi cyane tuzibire nubwo tuzoza turumva imiziki y'abandi bantu bavuye hanze mugabo turonke playlist iri vast yego nico nshaka anyway ndako tugura ngo telefone nakakarimo ke tukaryoherwa ko sivyo none twaje kuryoherwa turi kuri Saint Valentin umunsi mwiza kuryoherwa let's listen in love Kibali indirimbo kuyifatira dasanzwe reka no umunsi w'abandi ino ndirimbo hari abantu bari mu bihe bibi iyi ndirimbo ntiyasohotse kwagura ya nimba ari abaryohera na gusto ashobora kuba yaririmbye mugabo ki inbox aryohewe nubone mujya ndakubwira iyi ndirimbo niba madamu wowe garuka ku murongo ndababwira ikintu kimwe aba artiste tuba duhura n'ibintu bikomeye cyane kubera ko je ndashobora kuririmba indirimbo kubera mvuga ati iyi ni indirimbo ishobora gukora ko abantu bose ni indirimbo siniririmbe nkaririmba n'ubundi buzima bw'abandi bantu so iyo uririmbye deception uri umu artiste ukaba ufise umusohokana aba ari ikibazo cyane akubaza aha nyine waririmbye no forcing in love uri mu bihe bibi byawe byo kugira gute byo guforcinga niko bishatse kuvuga oya ya wari bambucure kabandaye wabifye muciye kose cyose kuvuga reka bapirite urumva rero nasanga urukuririmba indirimbo ya deception uri mu rukundo rwa danger so kumwumvisha ukamusigurira ati burya je ndi muri business ndi mu kazi ndikunda bibigezweho business uheri wanje ati none gashawe ivyo bintu kubera indirimbo hari ukuntu umuntu ayiririmba ukamengo niwe byashikiye ukuntu bifiringa ukuntu biririmba naho yoba yicaye ahantu ha wenyene ugasanga yicaranye n'abagenzi bati we twama twakubwiye ababigize imana bibika ukayisohoye hakarana nibaze nk'iyi wayisohoye itameze neza horasyo yayo akaba wamuririmba ashavuga ataha wandirimba sawa abari nyine none agicekeye impamvu kivuze sanga carabaye biraba oya kuri wowe carakubayeko biramatse kumba ko ndibuka indirimbo nigeze kuririmba yitwa Never yitwa gute Never
I will never na 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 na. I will never back in love, never back in love. Even if no love. yari imihari yahatari No kwicarika kutudondora. ico gihe nayo mfise umuntu navuga petit ami bavyumva kumwe so vyarangoye cyane rero kubimwumva Gatuvuga ngo never. yaciye akubwira gute ndagenze gute yaciye akubwira gute Wabimusiguriye gute yavyakiriye? oya kenshi racinda urayo rero ubu ngiye kuza ndirimba naje nyine bizongora bwa mbere naco ndabita kuri ati ni gafenda ndoshu Niwe yazanye nazo jazotuma naho kanakiri kare kandi tutozibona ibisije vyinshi ni kwa afandanye kabisa nikibaza bana yihangana ene wakati vibe mina ndi tungo mu telefone gatoyi 66 ariko by the way the one ya kivuma dufata ka video tu vibinga neza sivyo nawe mfata vraiment telefone aka kanyine never forcing no turayifata Bari singiye ko reka ndababwira ikintu kimwe iyi ndirimbo nayo nyitwa ya dedication hari abantu mu rukundo umwanya kandi rega n'abakundana bazohera indirimbo ngoma ndagire dedication ku muntu umwe hari umuntu afise iyi histoire nyene nzi kandi w'umukobwa hariho n'uwundi wuhejeje kumbwira nta n'isaha irahera umumbwiye Imana imwakire urumva rero hari abantu ubu mwana tuvugana kandi bitameze neza mu rukundo ndagushiriye n'abakundana bazoheba ukuvuga ngo atarafashe uyu munsi azobafata mu ndwi urumva rero aka karimbo reka tugature abantu bose ubuzima bw'urukundo butifashe gute butifashe neza kuko bagomba kuba bahari Melanin yarimvye ibintu bidahari kandi uyu mwaka tuvugana nibo bari mu yabira nibateka bikuye from Norway nibateka uyu munsi birashobora kuba bitameze neza bigategura ivyejo bigeze gute bimeze neza et alors dédicace ro kuri iyi ndirimbo kuri mwebwe twagiye no forcing love Melanin boy. Nana naramubonye ndamuji inyuma mu rukundo rw'igihababu sinamenya ko ninjiye aho ntari busohokere imunda marembe narabariwe sinumva naraburiwe sinumva atujya yacu mumenye ujya arafise uwakunda kandi n'amatwi adusumira bigeze kure nanje nimbuye ninde afise ibihinda nkanje yuko yurira ikinda niko nurira indege inana ry'ukurusha ibijumbo yamagutwara rurebera ya ndakwakwanya ndayasheta nanga ibihindi bitagenda ku bavyeyi nditonesha jenda musimbana nuritsa gato kagati mugiyo ngo ndatsinze rurayi uca mujani burayi wahatazongera kumubona oh na 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 oh na 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 don't force in love don't force in love 1+1 in love is gone don't force in love no force don't force in love urakunda ugukunda don't force in love aya hey one way nana nashatse umucanci kijara nemera kurara ndagenda nca kubiti nca kumabuye nkamubone yishimye nambabi ntakuwa amazi ndamwegera buhoro buhoro umutima urasimba nimbewe kuhora ubabaye kandi wicaye muguzuye ataciye isi ntaguhaye atahiye isi ntagutwaye aranyishura mbaragawe waraje umunezero uragenda wacumise icumu rubavu ruherereye mu mutima uwo nakunda si wewe oya si wewe uwo nakunda si wewe oh na 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 don't force in love
Don't force in love, 1+1, love is core. Don't force in love, don't force in love, urakunda ugukunda. Don't force in love, Don't force in love. 65 Ukuntu 66